sinumva nyene ko nobikora narumva nyene ko noshindiriya iyo umuntu yigeze kujya kubuki kubwibagirwa biba bigoye hari n'igihe abukumbura iyo bishitse ugakumbura umugabo hora ubigenza gute burya ikintu cyose ni mu mutwe ndazi nkaho uca wivira ibintu oya nyene ngarutse kuri ka kantu ngo aho kaciye ngo ntihaca urwango bivuze ko n'ubu kakihaca ako kantu basokuru bavu kahaciye turashoboye kubyarana abana babiri rero abo bana babiri nibo baduhuza gushika no munsi kuko burya umuntu mwabyaranye ntimuhebane jewe nibaza ko kuja kubaka kwanje ntawe mpatirije nabitewe n'urukundo hamanje ndabijamwo kandi sinovuga ngo bagwasambutse kubera nari umwana nshobora kuba nari umwana mu myaka ariko nari nkuze bivanye n'ubuzima nagenda nubwo vyoshika nkaja kubaka urundi rugo ni umugabo wanje ariko si papa wabariye abana papa wabariye abana ari hariya mugu no munsi mukundanye amezi 5 projet ya mariage ibije byihuta cabatera ipfi abaca batera ipfi nk'abandi hakurya oya ntabonzi This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, hello once again. Twizere yuko mumeze neza aho muri hose. Ino ni Fresh TV 257. For once again behind the camera ndi kumwe na Irelita Zoe he back again. Ruhande ziwe hari umusore muto yitwa Prince Jenny yitwa Ndikuriyo Leonce Desan uvuga Doctor of Love aka Diko. Muri kino kiganiro turi kumwe na Dodo Fashion kandi shop y'amateka yaje ku muvuduko udasanzwe mu kwambika abantu mwarimo bamenyereye bambika abakenyezi gusa none ubu byahindutse barambika imisore n'inkumi ndetse bafise n'impuzu z'abagabo uno munsi bakorera muri Centre Ville Bujumbura muri Flick and Flack ni galeri nshasha iri imbere gato ya Palais des Arts bakorera muri etage ya mbere C020 mubakeneye mu buryo bwo kuvugana kuri telefone nimero zabo ni guteranya amajana 257 ubusa 8 civugo cabo barakubwira ngo kubegwa kwanyu ni iteka ryacu. Dodo Fashion n'ubundi ni nawe turi kumwe uno munsi mu kiganiro nka kino c'amateka. Of course ntiyo kwambika abantu nawe nyene ngo areke kwiyambika ubona yuko aba yaberewe cyane. Dodo umeze neza? Sawa. Wo kwambika abantu wewe ukiyibagiko kirazira ariko Dodo Fashion muri ko murabikora neza kabisa. Ubu ngo hari amarivage menshi cyane gusa nari maze imisi ndabibwira abantu bakibaza ngo nugukavya inkuru bibibwirire. Amahoro cyane ndabaramukije cyane akazina kanje nitwa Ndayize Donat akubuhizi nako banyise Dodo Fashion ndabaramukije ndabahaye nakaze muri Dodo Fashion muze mwambare neza kanatsinda kuberwa kwanyu n'iryo teka ryacu. Twari tumenyereye umwambika abantu b'abakenyezi cyane nk'ubu nk'umuntu w'umusore cyangwa umugabo arashobora kuhaza agashopping atakibazo. Ego cyane abapapa benshi n'abasore bagumye basaba ngo kubera iki natwe muri Dodo Fashion utaduha ivyo twambara. Ubu rero Imana yarabikoze nabo narabibutse dufise impuzu nziza z'abapapa z'abasore. Ego wow baze basidukane niyo nko no musi turihuta cyane. Kino kiganiro citwa Story of My Life tuganira ku buzima umuntu aba yaragiye acamwa ariko imbere yuko tuhagera ndabaza n'ubundi nce gatoya mu bantu bakwandikiye. Uwitwa Still Store yavuze ngo nanje ndamushaka ninavuze ati nzakira Dodo nze ndamubabariza iki. Uwitwa Vaga Gas ya pendeje ndashaka imvutano ninashize ku ifoto wambaye imvutano ngo arashaka imvutano aho ni muri Dodo Fashion wabivuze. Uwitwa Die Viva Ruhindisha nanje nkeneye adresse tuze turaza atwambiki. Adresse twayivuze adresse twayivuze ni muri Flick and Flack kuri niveau ya mbere ikibanza ni 1620. Wow nico kimwe no witwa user yavuze dushaka impuzu mukorera he muraduha nimero zanyu. Nimero yawe ndaza kuyipininga hasi baraza kuyibona. Witwa Celine Ndikiminwe muraduha adresse tuzoze kwirabira vyizi. Nomero navuze yuko za kuyisiga hasi. Witwa Kelly Perry Hero nashaka kubaza aho kukibiba yahereye. Kelina
Belly ngo kuki biba yahereye kuko ibiba Eh. nibaza ko naragerageje kubisigura ugutandukanye kuko ibiba ntiyaheze kuko ibiba n'ubizobandanya ariko kubera abafana bagumye bansaba ngo ndabahe filime nshasha naciye mbanza nkora iyindi filime nshasha nise ikosa seri ubu niyo iriko iraca ku rubuga rwacu ariko kuko ibiba izogaruka. Okay. Witwa Million karibu jewe nshaka umbwira aho mudandariza nzoze kubashorere nimba mudandaza impuzu z'abadamu yabivuze arazidandaza cyane bakora muri Free Camflac ni galeri nshasha iri mu gisagara gati ca Bujumbura. Musa nabera nyiru ntungane muraho nanje ndabaza nimba umuntu ari mu gihugu icyo cyose niba mwomugezaho ivyo yogura kuko muri Dodo Fashion mbona mufise ibintu byiza cyane. Reka ndamwishure mbonereho no kwishura n'abandi bakunda kumbaza ico kibazo abantu bari hanze y'igihugu benshi ndabambika vy'ukuri mu gihe bampaye amafoto yabo kuko je unyerese foto yawe ndamenye impuzi kubereye nkamenya niyigukwiriye rero mw'ico gihe harabahora abantu nkabipostinga ku mapost canke bakaba bafise abantu biwabo bari ngaha nshobora kubiha bafise telefone yanje nibaza ko vyoroshe kuganira nabo kabisa. Witwa user yahise abaza ngo Dodo ni mwiza abikora neza nuko yibagiga umuryango. Dodo ngo waribagiwe umuryango? Sinshaka kwibagira umuryango nta n'umunsi n'umwe. Wow. So imessage zibari nyinshi ntitwozimara reka dukoreshe akanya. Dodo abari n'umudandaza nk'aharinza duha akanya kiwe abayigoye cyane. Kubatamuzi Dodo uretse ko ari umudandaza nkuko nakanda bivuga akaba n'umukinyi wa filime yanditse amateka mu bundi buzima busanzwe Dodo yavukiye mu ntara ya Kayanza. Umbabarire ndabanza nibutsa abantu amateka yo kugira bumva uburyo tugiye kuyaga mu myaka ya za 90 akuriraho nyuma nubwo yaje kwinjira mu buzima bw'ishure buza gutuma yerekeza i Bujumbura yiga kuri Serike ari naho yahereje amashure yiwe yamara dusubiye inyuma gato hari muci neza na neza icirimwe mu kwezi k'umunani uhejeje umwaka w'icumi w'amashure niho uwarongowe uja kubaka ugwawe bituma kwiga ubibandanya wubatse nubwo bitaje kugenda neza inyuma y'imyaka 4 bikanka kugeza igihe habaye ikintu citwa divorce. Nase kuri Rwanda bigaruka ko cyane kuko ni kiganiro narutse gukorera kuri TV imwe ya hano izwi nibaza yuko abantu babibonye ariko je ndashaka kumenya ikintu ca mbere kivuga ngo ubwo kuja kubaka nyuma y'iminsi mike ugasambura ntivyatewe no kuja kubaka utayivyiyumviriye neza kuko wamenga warabihatirijwe. Murakoze cyane jewe nibaza ko kuja kubaka kwanje nta wamatirije nabitewe n'urukundo hamanje ndabijamwe kandi sinovuga ngo goba gwasambutse kubera nari umwana nshobora kuba nari umwana mu myaka ariko nari nkuze bivanye n'ubuzima nagiye ndacamwo bwanteye gukura kandi buntera gukura ku nguvu rero nibaza niko Imana yabishatse niko no bivuga niko Imana yabishatse ariko Dodo tukiri ngaho ku rundi ruhande hari aho wumvikanye uvuga ko wamukunda birenze ukumva ico kubwira cose ico yokubwira cose wocemera of course nawe ngo yaraje arurumba ashaka mariage ubwo ntiwihutiye gufata ingingo ufatiye ku nyungu runaka z'ibishobisho ukibagira izindi zimeze nk'ingingo fatizo zari kubaka urugo rwawe rukaguma. Mbose novuga ko yaje arurumba kuko jewe twakundanye igihe kitari gito imbere yuko tugira mariage twarakundanye umwanya munini hama dutegura mariage kandi gutegura mariage yaravyifuza kandi nanje nkumva ko ntomubera intambamye kuko nanje narabishaka kubaka kumva ko ico munezera cyose numva ko nogikora. None rero kiriya gihe umuntu ariko aravyumva wari muto burya Dodo muri ko murana muraba ni hamwe nyene hamafaranga agira neza umuntu akavyibuha burya Dodo yinda namusumba Dodo arazi ko nguzuvye imyaka urabizi ko ndego so hana yigusumbya naho turayinganya bivuze yuko uracari muto kiriya gihe gufata ingingo nk'iyo nubwo kano kantu ikuraga kwepa ko menga umuntu yahava avuga yuko wihutiye ikintu citwa urugo. Sinacihutiye oya ntiwihuse oya
sinihuse numva nyene hageze kandi numva no kubaka ariko hari aho wavuze yuko yaje arurumba we yipfuza mariage ubwo ntimwe mwahise mwihutira gufundika ico kintu hari ibindi bintu fatizo mwategaza kubanza kwicara ko kugira mu vyige ko neza igituma mvuze ko tutihuse nakubwiye ko tutatwawe n'ibishobisho twarafashe umwanya ukwiye turakundana hama ategura mariage hama arabimproposa gusa je nkumva umenga biranteye ubwoba muga mu nyuma ntinda ndamwumvira turarushinga urugo kandi turashima Imana kuko urwo rugo twashinze Imana yaraduhaye ivyamwa vy'urukundo ibibondo ego twarashoboye kuvyarana abana babiri rero abo bana babiri nibo baduhuza gushika no munsi kuko burya umuntu mwavyaranye ntimuhebana mwana umwe ntimuhebana oya ntimuhebana ndazi nkaho uca wivira ibintu vyinshi oya nyene ngarutse kuri kakano ngo aho kaciye ngo ni hacu kwango bivuze ko nubu kakihaca ako kantu basokoro bafu kahaciye sinzi intumbero yako ariko je gituma mvuga gutyo burya umugabo mwavyaranye ni papa w'abana banje nanje nkaba nyina w'abana biwe dufise ubucuti butazohera kuko twaravanze amaraso kuvanga amaraso kwanje nawe uno musi nubwo yogenda hehe nanje nkagenda hehe azondondera kubera babana ndamufitiye canke niba baragiyewe nanje nzomurondera kubera babana amfitiye dusangiye rero bivuze yuko nk'ubu birashika mukandikirana nk'aka message mukavugana ego turavugana mukanatwenga ego je turavugana na mahoro menshi yego mu gihe dushobora kuba twaratandukanye nuko hari ivyo tutahurijeko ariko inyuma y'ivyo tutahurijeko ni papa w'abana banje yego kandi ndamwubaha nkamwubahiriza iteka ryiwe araryamana iwanje inkuno munsi bishitse mu gahura canke ukumva gakuru yuko ari kumwe n'uwundi muntu ntibigushikira ugafuha ukumva menga wosubirayo sishobora gufuha kuko n'ubari mariye afise arubatse arafise urugo rwiwe sivyo ariko ni bimwe nakubwira uno musi jewe namba twaratandukanye twaravyaranye ni papa wabarya abana banje uno musi nta wundi papa wabo nzobaha nubwo vyoshika nkaja kuba ku rundi rugo ni umugabo wanje ariko si papa wabariye abana papa wabariye abana ari hariya kandi baramuzi batizo kumumenya nta mpamvu rero yuko rero ndababwiye ati uyu niwe papa oya kandi hari uwundi papa wabo gusa umuvyeyi asa n'uwundi mugabo ntiyitwa papa wabo kubwo kumwubaha ndashaka kumwita papa mugabo akaba bazi ko ariko bamwita papa kuko arashaka kuba ari abafitiye ubuzima mw'uwo mwanya ari we abatunze ari we karabakorera buri kintu cyose mugabo bidasigura ko papa wabo hariya ndamunyegeza oya baba babizi biba birahabona kenshi rero iyo impande zibiri habayeho kunaniranwa burya habamo umwe afata iya mbere mu gufata ingingo kugeza igihe umwe avuze ngo ndagiye aho ni mu kintu cyitwa divorce hagati ya wewe nawe ninde yafashe ingingo yo kuvuga ngo it's hard time I went ndagiye bino bintu ndabivuye niwe yayifashe niwe yatangiye gufata ingingo mbo biratwengeje kubera ko hano muri society bayimwe biragoye kumva mbo twavuga tuvuga kumenga umugabo niwe yahukanye bizwi ko abagore ari bo bahukana aya niwe yayifashe kabisa aravuga ngo ndagiye umuntu abyumvise Dodo cyumva kumenga waramutunuje umukorera amakosa menshi ujye urinze wumva umugabo avuga ati runo rugo ruhagarare tubivuga uko biri baca babona menga uwo mugore ni gikoko n'umuntu atabaho afise ingeso yari yaragowe umugore afise ingeso atokwihanganira wibaza ko ari kubera iki hageze igihe abigutanga afise impamvu afise igituma yabikoze kandi ndashima Imana ico gihe aza kubivuga ntiwatangaye canke ngo kanguke oya sinatangaye bivuze ko ari usanzwe ubyiteze canke nawe wari ufise imigambi yo kuvuga ati natabivuga je nzobivuga oya je sinaye kubivuga oya oya je sinaye kubivuga kuko sinumva nyene ko nobikora narumva nyene ko
noshindiriya mu gihe atari kuguma abirekarama cyane kugeza igihe ingingo ari we yifashe hari akantu bavuga ngo akagumye bagumako abandi ngo niko zubako iyo uza gutimba ukagumayo ntiwari guhava witwa intwarikazi n'ubu sinavuyeyo niyo ukiri gato mwarahukanye uno musi afise urundi rugo afise urundi mugore aragenda je sinavuye mu rugo we mu rugo stile wagumyeyo we wararutaragenda yego cette fois iki kibazo niwe twari kukibaza ubona guti yaza kwihanganira ibyo byinshi avuga ko byamunaniye kwihanganira akagumayo ntiyari kwitwa intwari y'umugabo na cyane cyane ko no munsi bavuga ati burya nabubakanye isuku kuvuga ko badashwana kuvuga ko atabibazo bihari tari ku muntu ararengera inyungu ziwe zindi akagumayo kugira agira agateka mu muryango eka mbere no mu gihugu na cyane cyane ko sinzi ko urabibona ino si tubayemwo akeshi ntifa gutahura umuntu yahukanye baguma babona amengana umunyamakosa cyane cyane umuntu w'igitsina gore mbo jewe nibaza ko burya kwahukana k'umugore n'umugabo abantu baba bamaze kubaka cyangwa bubatse bijya tubonesha amaso sivyo baba bapfuye canke bijya tuvuga bijya umugore n'umugabo bagenda bavuga ngo jango ibi nibi umugabo rero nawe ngo ibi nibi bijya sivyo bapfuye burya kwahukana k'umugore n'umugabo riba ribanga riri hagati yabo niko no bivuga kandi ikindi naco hari igihe ugira abagenzi babi bakagusamburira urugo kandi bamaze kurusambura woba mu gihe cyo kwicuza bobo bariko baritwengera bameze neza baritwengera rero ivyo birakunda kuba mu ngo nyinshi rero peut-être nawe hari igihe ashobora kuba yagize abagenzi babi umugabo igihe kizogera nkekabone ko yihenze acagaruka atore cyane mbone ko nihenze kumurekura atigenda niko nabivuga nintabibona naho canke nawe natabibona kumbore ashaka kuba atari urubavu rwanje nanje ntari urubavu rwiwe kuko navyo birabaho hari igihe wubaka ugasanga uwo mwubakanye siwe mugabo wawe Dodo ico kintu nacemera ego maze iminsi nacumva mu mashengero ahantu abantu ngo bashobora kubakorera ama deliverance ugasanga mbere bageze kurugura bavuga yuko uwo mwari mwarubakanye atari we ahubwo hagiye kuza uwiwawe ico kintu nacemera yuko umuntu ashobora kubana n'umuntu atari uwiwe ego bagasezerana imbere ya leta n'imbere y'Imana uwo muntu atari gwiwe ico gihe Imana yoba yihenda canke ntimba mwahujwe n'Imana sinzi navyo birabaho bibaho gute umva nk'ubu umuntu murasezeranye mugiye imbere y'Imana urumva ko yakuntu babasezeranya y'amajambo mukayavuga niki mukabana uza gusigura ko atari wawe gute igituma je ivyo sinzi ko shaka kuba ndabitahura kutariko canke ugasanga niko jewe mpora niyumvira nk'ubu murashaka kuvana n'umugabo mukahukana mwari mubanye nabi ugacuronka uwundi mukabana neza ukamukunda urukundo utigeze ukunda mbere na wa mugabo undi wa mbere cyangwa ujya mugabo nawe akagukunda urukundo atigeze akunda wa mugore batandukana mukabana amahoro imyaka yose je rero abo bantu cyambona umenga warugo rwa mbere nigwarigo ahubwo ubwo ugo baba bari mu uwo mwanya rutumye bamererwa neza none basha twava tuvuga yuko muri babandi babiri ba mbere haba habaye mu guhitamwo nabi menga niko twovuga yego navyo biraba nkuno musi rero Dodo byanka vyakunda ufise ama experience menshi urumva ivyo waciyemwe niki turiki kuri ako kantu mise niyumvira ubona nko guhitamwo neza kuno musi cyane cyane kumana n'umukobwa gereje kubaka nibihe bintu yofatirako kugira muri kazoza ntaza hava hura nibibazo nk'ivyo wahuye navyo ibintu yofatirako icambere nuko atotwagwa n'ibishobisho kandi nuko atotwagwa n'ivyisi kuko uno musi ingo z'uno musi mu kubaka tubanza tukaraba ati mbega ujya mu tipe afise akazi kameze gute agendera mu modoka imeze gute uno musi nta muhungu akenya kiro nk'umugore anamurose abari bandi nyene ho kwitafi ugasanga no musi kugira uje kubaka mbega ujya muhungu yaronde afise iki ameze gute mbega mariage yacu imeze iyo bimeze gute mbega urumva ugasanga turi mw'ivyo mugabo mu minsi yahera muhungu n'umukobwa barakundana bigana bagaheza amashure biga bakundana umwe akaronka akazi
bakunda nundi akakaronka canke bakanabubura bwose bakaguma bakundana gushika bazoronke bwa buryo bwo kuzogira mariage mugu no munsi mukundanye amezi 5 projet ya mariage ibije byihuta cabatera ipfi baca batera ipfi nk'abandi hakurya oya ntabonzi nawuzi ariko abo mvuze je nabonye ko babumvise save the date ubwo nyene irasohotse urumva muri ya mezi none ga desana muri ya mezi 5 by'ukuri mwakundanye wumva mutatwawe n'ibishobisho yego je mba numva menga n'umwanya mutoya ariko rero hari indi teori cagaruka ikavuga ngo umuntu ni munini ushobora no gukundana imyaka 8 umwigako ariko nyuma y'amezi 3 mubanye zuguruzugura ikato sawa ariko mwaye mezi 5 jewe ndiko ndavyiyumvira mu mezi 5 sinumva ko mba ndagukunda ngo ndakwiyumvemwo wese numve nyene ko umutima wanje ugufiringa numve ko no kugira umushinga ntaye tubana mu rugo mwaye mezi 5 menga ndacari ko uramwiga umumenya nawe cyangwa ubukiri kuri yakira nduzuzanya urukundo rwanje nawe urumva toce ko turaganira kwibi na biriya numva menga ntihaba haragera ko burya kubaka kuja mu rugo si ikintu coroshe si ibintu vyo gufyinisha bisaba ko tugenda bukebu rero igituma mvuze ati dutwarwa n'ibishobisho umutipe araje afise akazi keza akadoga mu ivoitire nawe uraheje universite imyaka umengira kujanye umutipe n'uyu arakubwiye projet ya mariage na je naraguze ibi nararondeye ibi mariage ipanzuku ntusubira kwimva ati mbega ujya mutipe vy'ukuri turakundana mbega ntufata n'umwanya rega wo gusenga Ako sha Dodo turabe kurundi ruhande bana bakobwa nega shaka kuba bakuze dufate nk'ubu umukobwa afite imyaka 30 na aronse uwo mutipe nukuvuga wabuvuga atawe ino mana sinzi hano ndayikuye urisire ko hongera gufata umwaka umwe 2-3 yo kuba mu rukundo kugira ngo amenyere wa muntu bakundana desane ngire ndagushingira ntaye gatoya y'ibintu jewe nabonye hariho umukobwa yakundanye n'umuhungu kandi bakundanye umwanya munini cyane batanguye gupresenta umufiance jewe ndiga mu wa gatandatu mu wa gatanu primaire yego niga primaire barakundana hama mu nyuma umutipe baramufunga umukobwa ntiyamuhevye yaramugumye ko bana mufunze baramufunga kandi bamufunze imyaka myinshi antwa yafunzwe nk'imyaka 15 uravyumva baragumana umukobwa abantu bakaza bakamuresha akaba gushika naho abantu bose babihanahana barabimenya yuko atamuntu ashaka kuja kumuresha imyaka 15 arindire bakamurangira abahungu umukobwa arakura antuka yagize mariage afite nk'imyaka 40 frame kuko harageze igihe wa mutipe baramufungura bamufunguye bace barategura mariage asanga wa mukobwa aracari inkumi nta wundi mugabo naki aramurindiriye bace barategura mariage abantu ujya ntazovyara imyaka jewe umuntu wese yavuze na menopause yaramwatatse ukuntu rujya rukundo rwagumyeho ujya Imana itezwa kuzomuhura uvyara nzofa navyagiye umunsi mwenshi ndamubona giturumbuka bana fisinda niriwe ndarira umunsi wose yo afisinda days ndarira umunsi wose ndabwiye Imana ati Imana ndagushimiye kuko uri Imana utabesha yusezeranye urashitsa umva abantu babona kumenya ntazovyara ni rumwe tubona muri filime ego hama maze kuja kubaka ubuna kajene ya myaka yose ntawe uzi yo yagiye oya ubu no mujene nkeka imyaka 20 yaravyaye kandi Imana izomuha n'abandi yo Dodo umuntu uzomutuzanire tuganire diza afise umwana umwe ntibaragira ubuntu bwo kuronka cyara ka baby rero cyo kubwira urukundo Imana irahezagira abantu bakundana kandi ntacyo twayisavye tazoduhereka oya nukuvuga ushaka twayisavye tazoduha gusa ivy'Imana bijya barambije abarambiwe batashe nukuvuga niko nashaka n'undi ukugaruka kuri ako kantu nikohereje koko guterama
ukarindira Eh. ntuce kubiti n'amabuye ngo washaje kuko Ego urumva ko vre. utanze akaroro keza uwo muntu byarashoboka yuko Ego. avuga ati Rero umuntu nawe ntazova mu urumva kasho ushobora umwana w'umwigeme ushobora kubona umenga imyaka irakujana ntikujanye fukama umugabo azoza baruzuye rega barahari nemwese ntimuhari twe turahari mugabo tuba dufise tuba dufise abo twagenewe none mwagenega urya rimwo urya afukamye arimwo ariko aragusengera nawe uriko urahiga amafaranga kugira mariage igende ikibazo rero Dodo je nk'abakobwa bankikije kugira mbone bakwigwa mfatiye no kubandi bahungu tuba turi kumwe mba mbona umwe yo twara bane mwese arafise uwiwe nkaho usanga desano ubwo mugendana n'ubukobwa butandukanye waragubuza amahita oya urakijijwe urabiti nta numwe mfise kandi ndabishingire ntaje kukijije uremera ko nkijije wow urakoze bisengere rero usengera umugore sengera umukobwa muzobana erega dutanga kubisengera General musengero nukuri kandi natanga kumusengero ntazontwara Dodo nico nagenda kubaze nyuma y'ivyo bintu byose birashika ukimvira yuko uzokongera ukaja mu rukundo mbere ukongera ukubaka urwawe yego cyane wow zogira mariage wow byo kubera disi ubitegekanya nka ryari mu vyumviro vyawe oya ntavyonzi bizimana niyabona ibinkwiriye niyabona hageze zobikora itabonye naho nyene ko yobikora ifise uko izobigenza nyene kubera ni imana wow ndumva ni byizere abari byinshi tugarutse ku rundi ruhande gacu kubyo ko turavuga rero Dodo hari ukuntu isi burya rimwe biyigora gutahura abantu hari ukuntu rimwe umuntu ashikirwa n'ikibazo bagashaka kukimutaka ko ari we byavuye ko nk'ubu nk'akarorero ntibihora bishika ukabona ko menga hari agateka woba waratakaje na cyane ko yasi ndiko ndavuga bigora gutahura umugore yahukanye ivyo ntibikinci intege bikimba ko narumva nyene ko menga nta gateka ngifise nabaye ikivume sinkiri wo kuja mu bandi ariko mu nyuma nagiye ndatahura kuko nabaye amahoro ngubwa neza iyo nibutse ko ndi kumwe n'abana nkumva ibindi byose nta kindi na kimwe coza kimpungabanya rero ivyo byo kuvuga ngo agateka ngo ibiki kuriya agateka umuntu arakiha nubwo utabufise umugabo agateka urakiha wewe nyene yego nukuva ukiha gute izangeso rimwe na rimwe bavuga ngo abakenyekazi ba filime ngo sabo kwizera ngo babangu ibiki nibikorona hari amadosiye yagiye araza menshi wowe ivyo bintu waciye ukubiri navyo n'abakinnyi ba filime bagira iki ariko Dodo ibiganiro wa muri kurabira hari ukuntu batizera ngo ingeso zabo bimatanye na kuno kuntu nk'akarorero uno musukunze umuntu mu bakobwa cyangwa abagore muri bino bintu barakubwira bati babigoye kumwizera menga afite n'abandi bantu akunda kubera bari celebre baziranye n'abantu benshi wewe ku ruhande rwawe biba bimeze gute je nabaza ko ivyo tamuntu umwe bihagarara ko kuko umuntu iyo mukundana ugendera mumenya gendera abona udukosa twiwe kandi ukagendera abona n'amakarite yiwe nibaza ko ivyo tobihagarara ko kuko uno munsi abakinyi ba filime sibo babanyengeso nivyo ndi gusa bavuga ngo umuryango umwe atukisha umuryango mugubu ngo aranitukisha je nibaza ko ivyo ntivyoca intege umuntu yokumva yokunda umukinyi w'amareresi uzomukunde hama bijya bakubwira uzovyirabire kandi nubwo usanga ari umunyengesombe niwe wo kumuvura niwe wo kuzimukuramwo erega ntibisaba komenga ugira uvuga abantu bemera babe victime y'ingorane cyangwa ubuzima bubi abantu baciyemo acaza yikorera ivyo bintu byose desane jewe urashobora kuba unkunda mugasanga vraiment mfise comportement mudakunda ega ntibisigura ko ucunyanka oya bibaho ntunyanka ahubwo uranyereka zirya comportement ko utazikunda hama vy'ukuri namba nanje ndagukunda namba ntatwawe na vya bishobisho namba ndagukunda ndabiheba ukamwigisha ukamukura ahantu niwe wambereye ikiraro wankuye hariya hantu ko wanyetse ko hariya hantu utakunda nanje hakunda gutakaza hariya mpitamwo kuhaheba mukunda abagabo canke abasore bameze uko agira uruhara runini mu guhindura ubuzima bwawe yego
muga mu gihe ubwo buzima ndimwe atabukunda mu gihe ndiko ndagira ingesa adakunda ushobora kuba nkunda muga ukantunde nambaye ipantaro ntumve ko nkunda ego bavuga je sinkunda umukobwa yambara amapantaro ati nikundira amakanzu nkunda ikanzu nka ireri none ukunda ikanzu namba je ndagukunda ipantaro ndayiheba nambara yakanzu kugira tukundana amahoro tubana amahoro none wumva iyo utabimbariye sinakumenya ko utabikunda mugurumva wewe urabonye yo umuntu wapurya ntitwokundana kubera iki mudakundana kandi wogenda ukamuhindura yapantara akayiheba ariko kurindi ruhande hari abagore baba ari ngare Dodo shaka kugira ati pantaro ntazo nshaka kurara ati nimbi butavyemera kwa mama Dodo mu bundi buzima rero hari ukuntu burya iyo umuntu yigeze kujya kubuki kubwibagirwa biba bigoye hari n'igihe abukumbura iyo bishitse ugakumbura umugabo horo bigenza gute burya ikintu cyose ni mu mutwe uzorabe n'inyama iyo uzi kuzirya uragira uburoho bwazo mugo uzi ko atazohava uronka ntaburaho ugira kubera urazi ko ntazohava uronka nta mahera ufise yo kuzigura nta n'ufise hava azikugurira noneho mva wogira uburoho gute ese Dodo ari mu bantu badafise amafaranga burya bashatse batogura n'ibiro bibiri buri munsi nakarorero natanze ego alright so Dodo uhanura iki rero abana b'abakobwa no munsi bategekanya kuja kubaka izabo nabandi bazishitsemo ariko bitangiye kuyumba abana b'abakobwa bariko bategura kubaka izabo cyambere ndabahanura nuko botwagwa nabo bakunda ntutwagwe ntuwumve ko ukunze amaronko gusumba urukundo nyago ubanze wumve ko umukunze hamuje kubana nawe kuko niho twagwa n'amaronko ejo birahinduka Nahukanye kuko navyo bibaho kuko 90% ngo ziriko zirasambuka no munsi ivyo birimo ntitwafashe umwanya ukwiye wo kunywana wo gukundana fata umwanya mukundane hama inyuma yo gukundana usengera urugo ugiye kubaka Imana ibe mu ruhande rwawe Imana irakunda ingo ntimwave mwumva ngo Dodo yarahukanye ngo ni kubera ntasengo narasenga ariko Imana ifise igituma bijya nyine vyagiye biraba kujyanye ariko biriko yantegura ibindi vyiza na cyane kuboneka nk'umuntu asigaye asenga cyane no munsi kurusha uko vyahoze oya ivyo navyozi igihe kirega rero nasenga cyane mbere ntawamenya rero jewe nukuri ikintu no hanura abana babigeme canke niyo misore iriko irategura kuba mpapfu twari umukobwa ngo urumva gujya mukobwa ngo no muri famille ikize iwabo bafise amafaranga no kwa nyakubahwa naka twara umukobwa ukunda wumva ko umutima wawe nezerewe utazotwara ngo ushire mu rugo ucije kuraba kandi kana hari yakameze neza oya twara uje nyine wumva ko ukunda uri fier nawe mpamvu mutwara ngo ni kubera n'abagabo benshi basigaye bafise iyo ngeso agatwara umukobwa kubera abona iwabo bakize akere namutwara iwabo se azodoha amafaranga oya Kwana mutwara kubera ico ntuzomukunda ni hahandi uzozuraja kumuca inyuma muce mutangura kubaka urugo rubi kandi mutanguye kubaka urugo rubi iyo ntandaro yo gusambuka ngayo nguko iyo ni story of her life ikiganiro cyo citwa story of my life nibaza ko mwumvise byinshi kuri Dodo n'umuntu wacu neje azogaruka tuyage n'ibindi anyway ufise filme yitwa Ikosa iri kirabikora sinzi ko ari ikintu wagenda ubwiye abafana bawe kuri abafana banje icambere ndabashimiye cyane kuko nukuri naranezerewe mbonye ukuntu baravye filme yanje je nari nzi yuko atana abantu nka 50 bazoyiraba kubera hari haheze burya usanga bibaza ngo abafana ngo bakwibagiwe ahantu hari haheze umwaka ntariko ndashira filme kuri YouTube ugaca usanga basi ndarose nabo amajana ngahe cyangwa igihumbi bayiravye cangyoherwa canezerwa cambona yuko abafana banje bagiye kure yanje rero nabandi bari baratakaye bazimiye bagiye hariya na hariya na nimugaruke turabakeneye turabanyotewe turabakunda kandi turabakumbuye kandi filme zacu turazi ko muzikunda turazi ko mwanya muzikunda n'ubu mukomeze muze muradukurikirana mugire partage
mugire commentaire kuko commentaire kenshi Yeah. jewe ndazisomye niho menye ico nkusohora kuba ari umuntu yanditse commentaire nja ndumvamwo ikosa oya kandi filime yitwa ikosa ikosa yumvise we kumba abafana muhora babahanura nk'ibintu mukumva nibyo ego vraiment baraduhanura ibintu tukumva ko ari ivyo tukumva ko ari ukuri ego okay iri kuri Gateka Films iri kuri Gateka Films ego bayirabe twanayipininze hasi Dodo tugushimire cyane tukwifurize n'iterambere n'urugendo rwiza ejo tuzongere tubonane wambaye DC impeta y'urugo urakunda impeta cyane gusa ubu wari wambaye zono kwita zo gushaza bisanzwe yayinde wayikoye vuba uduhamagare tuve muri bwa bundi tuja no mu bwi wawe twambara amakote abandi mishanana tugira imana ko muri Dodo fashion munatwambika tubutaha izoba rivo Yesu niyo yavyemera nzobatumira ego kandi ndabashimiye cyane mwakoze kumpamagara tuganiriye neza n'abafana banje ndabashimiye mwariko muradukurikirana n'abafana ba Fresh TV mwakoze mwabanye natwe muheza giko shout out to my people mwakoze kudukurikirana shout out to my home boy my young man iraritazoyibona yuko yarabifashe mu minwe shimire na press yari ruhande ziwe turabakunda cyane make your comment ibyumviro byanyu ningira kamaro turabikunda cyane ciao ciao This is Flash TV. We shine to progress.